Inkwavu amajana 849 nizo zatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD mu ntara shasha ya Burunga kuri no wa gatandatu ku makoperative y'abakenyezi bo ku mitumba yose igize komine shasha ya Makamba ikoraniyemwo amakomine ya Kera, Kibago, Makamba na Kayogoro. Mitumba igize komine ya Kera ya Kibago bakaba batanze inkwavu 165. Hama ku mitumba igize komine ya Makamba ihabwa inkwavu amajana 362. Nayo imitumba igize komine ya Kayogoro ihabwa inkwavu amajana 322. Sylvain Zikoruriho umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara shasha ya Burunga aramenyesha impamvu bahisemo kuziha izo nkwavu abakenyezi. Twashimye kuzihereza abakenyezi. Mbuza abakenyezi mwumve ko ari abakenyarugamba n'abatara abakenyarugamba. Niduhereza abagumyabanga gusa. Kuko iterambere ntiraba umugambwe, iterambere ntiraba idini, ntiraba igitsina, ntiraba ubwoko, eka ntiraba icyaco cyose. Iterambere ni rya twese. Iterambere rirama, iterambere riraba umwene gihugu wese. None rero abakenyezi murazi yuko nibo bazezwa nzu, nibo banyakigo sivyo none. Abagabo babo akenshi uzosanga bagiye guca amafaranga ngahi Tanzania. Umukenyezi agasigara mu rugo, murazi mu rugo usigara batunganya tw'urugo hari twinshi ukenera. Mugabo kacu usanga mutukenera dusaba amafaranga nayo murazi yuko agora. Umukenyezi ugasanga yabuze ico yikorako mu rugo. Batunze inka biragoye ko inka isohora. Igitungwa gikuze kiragoye gusohora. Mugabo tudutungwa duto nk'inkwavu canke inkoko turoroshe kwikorako cyane. Mugabo rero nkuko nabivuze mu mihana myinshi nta bitungwa biriyo. Ari naco gituma dushimiranye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi yaduhaye intumbero yagize yimbono nagomba sabe tubanze tumukomera amashi ku umugambi mwiza yatwigishije n'icubahiro umukuru w'igihugu. Umukenyezi rero agondaniwe afise ako akeneye gutunganya mu rugo gasaba uburyo aca yikora kwako gakwavu akagashora ku isoko canke ugasanga barakeneye kaka n'umunyamabanga yavuga ngo akabuzana akabuzana ico ni kimoso murumva ko habaye kuzezeya akabuzana nakabushorera mu yandi majambo akaburengana mu muhogo sivyo nakabujana mu yandi majambo akabushorera kakabushikana hariya akaboga. None rero iyo akeneye akaboga mu muryango aca yikora kugwa kwavu karoshe kwikora ko cyane.
nayo bamwe mu bakenyezi bahurikiye mu makoperative yarose barakenguruka bagira bati abo mu ntara ya Burunga turashimye cyane, turashimiye aba bategetsi baje batugana natwe tukaronka udukwavu, turasubiye turakengurutse, murakoze cyane. Mukaba mwaratwiyumviriye ko mukabona yuko mwodufata ngo mukadushigikiza ibi bitungwa bito bito kugira ngo turabe ko twokwiteza imbere tukisununura mu ngo zacu. Kuri turabashimiye cyane bimwe vyimva mutima, Imana yo mwijuru ahezagire cyane. Sylvain Zikoruriho aratumirira kandi abazirose nyabuna kuzigwiza kugira ngo baze bokorera abandi badafise. Dutanze izi nkwavu kugira ngo muce muzigwiza, zimaze kugwira muze murazihanahana muri wa mugambi bita kokoreranira. Ntiduhaye umuntu umwe ngo ace awiganzirako, oya. Urukwavu murutunge neza, murufate neza, murugaburire, rukeneye imiti muyirondere kugira ngo rugwire n'ingoga, kwinkwavu zigwira n'ingoga, hanyuma muce muja murokoreranira. Maka abakenyerugamba bose bo ku mutumba bahurikiye muri iryo shirahamwe bagize bace bakwigwa mu mwanya mutoya. Niyo ntumbero rero dufise kugira ngo abakenyezi nabo mu Congereza bavuga ngo no money no life. Ngo atamafaranga ngo nta buzima, sivyo none. Nabo abe make bayabone ashoye urukwavu yihagarariko ku bworozi yakoze. Nsabe rero ntihagire umuntu azorurya. Ndazi ko abamoso dukunda akaboko. Ngo mwomenya ko mu nkwavu 1806 batanze mu ntara ya Rutana mu mezi 6 aheze ziza zaramaze kunguka inkwavu zishika 1794. Oh.